Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri B-Info na B-Info Plus. Reka ndanabashimire kandi kuko muri abantu b'agaciro, muri abantu beza. Iyo umuntu ababwiye rimwe mwumva akabiri, ubwo abenshi namaze kubona ko mukomeje kudufasha kwagura umuryango wa B-Info na B-Info Plus. Niyo mpamvu ndabashimiye bimwe vy'imva mutima. Ngarutse kugira ngo turabire hamwe iby'intambara ziko zirabera mu gisagara ca Uvira. Bamwe n'abandi twabifashe minenegwe mugabo ntabwo vyoroshe. Ibintu bikomeza kuba bibi cane gose hajya muri Uvira, aho abawazanido tubona bakomeza gukora ibikora inka. Duca turabira hamwe iby'intambara zabaye ku munsi w'ejo hajya muri Makobora. Muri Makobora harabaye intambara, nababwiye kare ndaza kubabwira bimwe n'ibindi byashoboye kuhononekarira. Nce ndababwira n'ingene uyu munsi vyifashe. Inyeshamba z'u Rwanda nazo zarahize arengwa yuko zikeneye guhimbariza umwaka mushasha wa 2026 hajya mu gasagara ka Baraka. Ariko kandi mu kurangiza ikiganiro noneho uyu munsi ndaza kuganira cane n'abanyarwanda abateshejwe izabo kuva mu mwaka w'1994. Abataza kuganira kabisa uyu munsi kubera ko imyaka iheze bari mu buhungiro ni myinshi cane gose, imyaka irenga 30 gwitwa impunzi. Ntabwo mu vy'ukuri ari ibintu biryoshe. Nubwo utoba uri impunzi umaze imyaka irenga 30 utari mu gihugu iwanyu, nabwo nyine urumva ko atari ibintu binaryoshe kumva. Ubwo rero ndaza kuganira namwe muri kino kiganiro, tuganire kuri bimwe n'ibindi. Ndabasabe rero ntimwirengagize kubana nanje muri commentaire. Muri commentaire kabisa tuhahurire, tuhunganirane kubera ko tubiri tuvurana ubufu, niko numvise basokuru bayamaze. Ariko kandi nawe udukurikira muteragira sabone kandi ko kanya gira abone cyangwa subscribe kugira ngo twagure umuryango wa B-Info na B-Info Plus. Kandi naho nyene biragufasha kuza uraronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Hama abantu namwe mutwandikira mudusaba kubashira muri chaîne yacu ya WhatsApp. Link yayo turazishira muri commentaire ya mbere ikiganiro icyacu cyose turakora. Kandi bamaze kujoininga chaîne ya WhatsApp ngira ngo hari amakuru maze kuronka abandi batarashobora kubona aca hano ku mbuga zacu za YouTube. Nk'akarorero twacishije inkuru y'umuntu yagirizwa ko yateye grenade hano mu ntara ya Bujumbura yagutse muri commune ya Cibitoke. Ubwo abari kuri YouTube ndazikiye nkora ati mwaronse n'izindi nyinshi twacishije. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Nibaze ko kiza kuba kigufi, aho tugiye kurabira hamwe bimwe n'ibindi muri byo mpejeje kubashikiriza aho mu ncamake. Nshimye ko dutangurira ikiganiro cacu ku bantu batari bake bakomeza kwihenda cane gose, bibaza yuko bagomba kuduca intege. Twebwe dusanga dushikiza amakuru aha kuri B-Info na B-Info Plus ndetse na Kamu Plus. Hari abantu mu by'ukuri bafashe ingamba zo kutwandikira ama message yo kudutera ubwoba, kuduhamagara batubwira amajambo no kwita ko atansiguro afise. Nagomba ndabaca intege kubera ko izo ntege twebwe mugomba kuduca ntazo dufise. Ibinarababwiye amamenase nk'aya mwatangiye kuba yatubwira ko kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, ariko turinze tugira amagingo aya tugishikiriza inkuru kuri kwamye, ndetse tunatera n'imbere nkoresha imvugo ko twarakomeje umurego. Rero nimureke kwirusha mutakaza ama energy yanyu, ntimudukangishe gupfa, kuko iyo umuntu avutse habasigaye kapfa. Iyo umuntu avutse habasigaye kapfa nta bindi. Ubwo rero twebwe nimbe mwotwica, ahubwo namwe murafise urundi ruzobica, kubera ko umwe wese afise ugwiwe rupfu. Kandi nta nuwo twovuga ngo ntazopfa, kuko Imana ntigigiturire ndetse n'urupfu ntirugigiturire ubwacu. Niyo mpamvu rero wewe wibaza ko wombuza gukora
n'amajambo yawe nukuri ko yashakaza umwanya kabisa ndaguciye intege. Ikintu kimwe gusa combuza gukora jewe ni nko mu gihe nokora ibintu binyuranye n'ivyo leta mvyeyi, leta nkozi idakunda idashaka kabisa. Leta mvyeyi irafise kuntegeka nkahagarika, kandi nohagarika sinorenzako sinoryogora. Mugabo wo umuntu buntu nkanje w'inyama n'amaraso uhema impwemu nk'izo mwema ufa nkuko nopfa, shareka kwirusha kabisa, reka kwirusha. Nta ntege mfise noneho uri kuranje ntazo mfise, ahubwo ndaziciye wowe. Ntusubire gutakaza umwanya wawe ngo uriko uratwandikira dutera ubwoba, uriko uraduhamagara utugira kwitera ubwoba. Wapi, ntutakaze umwanya wawe n'ama MB yawe. Twebwe ibyo turimo turabizi, niyo mpamvu ahubwo utubaza ibyo turimo uba utabisobanukirwa. Uba utabisobanukirwa tubaza ibyo turimo kumbo tubigusobanurira, mugabo kibaza yuko woduhoza. Wapi. So reka rero twibandanize n'inkuru zacu. Mbanze kwanza nshimire abanyarwanda, abaturage, ako se abanyarwanda mwese aho ngiye gushimira abaturage munogerwa n'amatwarire ya FPR Inkotanyi, kuko ni mwebwe abenshi mugira ama commentaire ari negatif kabisa. Ndabashimiye, mukomeze kabisa, mukomerezaho. Ari ama commentaire mugira ari negatif adutera kugira iki, arutera umwete wo kuraba eske hayo inkuru twatanze ntabwo isobanutse, irimo ibinyoma, byagenze gute. Rero ndabateye intege, mukomeze kabisa, mukomeze. Buriya ndahamya yuko namwe hazogera igihe muba mu bantu bavuga bati biriya bienfo na bienfo plus bavuga kwa rukuri. Ivyo ndabihamya kabisa. Rero ndashimira kandi namwe bwe mwese rero mudutera intege muri uko nakuriya, namwe Imana ibahezagire. Kandi ndabibutse yuko turi mu ndwi ishiri ya nyuma, bamwe n'abandi le 25 barahimbaza Noel. Namwe rero ubwo muzo mu guhimbaza Noel ntatwe muze mutuzirikane, turi abantu banyu, muri abantu bacu, ntimuze mwikorane. Ubwo rero muze musangiye natwe umunezero, muze musangize umunezero muzoba murimwo. Imbere yuko rero twinjira mu nkuru za Uvira na Makobora, kumbure mu mbabare ntangire ngira ikintu nganiriye n'abanyarwanda bahunze igihugu cyabo, cyane cyane abenshi bagwiriyemwo abahutu mwateshejwe izanyu mu mwaka w'1994, ndetse mukanagirizwa ko mwasize mukoze genocide bavuga ko yakorewe abatutsi. Kandi namwe batutsi mwazize ko mwashigikiye abahutu, mwase ko abahutu bagirizwa icaha batakoze. Ubu butumwa ngiye gutanga n'ubwi wanyu, munkundire kabisa, muze tuganire kugira ngo tugire twungurana ubwenge. Buriya nkunze kuvuga ko kwisi nta bintu bishasha bihaba, n'amateka agenda ayisubiriza. Kandi ni byiza ko ibyabaye kuri kanaka bigomba kubera kanaka wundi icigwa. No kumwe mu kirundi bavuga ngo ngire gito canje ico wundi icumvireho. Uyu munsi turiko turakoma induru tuvuga ivy'intambara ziko zizabera ku butaka bwa Kongo, kandi izi ntambara mu by'ukuri abazitanguje bazitanguje bagiriza ko bafise intumbero yuko bariko barondera vous le Rwanda mwahunze muri 1994. Bavuga ko ari mwebwe barondera. Utironje kubaganiriza iki? Ubushize nagize ico ndabavuga ko aho nerekanye ko mwagiye mu ntege nke, mwagiye mu gacerere katanasobanutse, aho gushira inguvu hamwe kugira ngo murabe ingene mwotahuka mu gihugu canyu. Singiye kure yaho, aho niho nyene nje kugaruka, aha nyene niho ngaruka kugira ngo ndakubite umusumari kabisa, kumbure ngira akantu mvuze karashobora kugira ico kabamarira. Ndazi yuko imyaka maze mu buhungiro hari habishize hamwe, haravutse za FDLR, haravuka za FRN, haravuka n'izindi zitandukanye, hariho na za Grex, usibye ko batamuheto bafise. Ubwo harashobora kuvuka n'abandi kugira ngo barabe ingene mwoshira inguvu hamwe musubire gutahuka mu gihugu canyu c'amavukiro. Ariko ico nje kubabwira ni giki:
hari amajambo dukunze kubwira abakongomani natwe abarundi bwacu zatuyibwira ubundi ngo akimuhana kaza imvura ihise. Kugira ngo umuntu agufasha nuko uba wamusavye ubwo bufasha. None n'iwacu mu kindi bavuga ngo ubugiriye impuhwe umwana gusumba umuvyeyi wiwe ngo abagomba akumurya. So mes chers amis rwandais, Hutu et Tutsi mwateshejwe izanyu kuva muri 1994 ndetse n'abandi mwagiye muvayo nyuma y'iyo myaka. Ubu butumwa mu by'ukuri ndashaka ko mu buzingatira mu bufate nkama. Aka kariko kajyo keza ko kugira ngo mushobore kwigobotora kubera ko bisa nkaho icaha mwahamishijwe ca genocide kiriko kirateshwa agaciro n'ibihugu bitandukanye rutura. Ngira ngo mwarumvise ko Leta z'Ubumwe za Amerika yararahira arengwa yuko igihugu cy'u Rwanda kitari muri Kongo ngo nuko kiriko kiraronderayo abavule Rwandais mwebwe mwahamishijwe icaha ca genocide. Ibihugu rutura bitandukanye iyi motif u Rwanda rwagiye rwavansa yuko ruri muri Kongo yuko ruko rurondera avule Rwandais mwahamishije icaha ca genocide. Mwabonye ibihugu bitandukanye byamaze kugira iki gukaraba u Rwanda mu kwanka yuko rusubira kubesha isi n'amakungu yuko bari ko barondera mwebwe abanyarwanda mwahunze muri 1994 kubera ko imyaka irenga 30 Rwanda ifa kanta muri Kongo ivuga ko ikirondera mwebwe ntabwo yigeze bagaragaza, ahubwo ico yarondera caragaragaye bwari bujya butare usanzwe buri muri Kongo. So niyo mpamvu rero nje muri kino kiganiro kugira ngo ngire kano kantu ndababwira kumbure mugakorereko. Duhere kuri Kaguta Yoweri Museveni. Museveni kugira ngo ashobore kushika ku butegetsi ntabwo ari nguvu ziwe canke zujya muhari yarafise zonyene zatumye ashika ku butegetsi. Hibambewe Museveni yahawe inguvu na Nyerere hamwe na Bagaza, Perezida Bagaza. Nukuvuga yahawe inguvu n'igihugu cy'u Buganda ndetse plutôt igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Aba nibo bashoboye guha inguvu uyu Museveni kugira ngo ashike ku butegetsi, kandi azi ko ivyo murabizi cyane muranabindusha. Mugabo nshimye kuvyifashisha kugira ngo ndabibutse ibyo murimwo nico mushobora kuba mwokora magingo aya. Kagame nawe irane domeme murazi ko ari Ubuganda bwamuhaye inguvu kiriya gihe kugira ngo ashobore kuba yoshika ku butegetsi. Sinirengagize yuko vyanamuroye kubera ko Burundi bwasa no buri mu bihe bitoroshe ko twatumaze igihe gito tubuze president wacu kandi twitoreye kandi twishimiye Melchior Ndadaye. Niyo mpamvu yorohewe cyane kubwa appui y'Ubuganda. Ikindi kintu ngiye kuvuga kumbure umugambwe CNDD-FDD hano mu Burundi usanzwe uri ku butegetsi magingo aya imyaka wamaze uri kuragwana mu ishamba. Sinibaza ko bashoboye gutena iriya myaka yose badafise abandi bantu bariko barogerako, abandi bantu babafatanya bikorwa. Niyo mpamvu rero inje muri kino kiganiro kugira ngo nganire na mwebwe abanyarwanda mwahamishije icaha ca genocide, mwateshejwe izanyu kuva muri 1994 gushika magingo ya muri nyuma y'igihugu, kandi nzi ko mwifuza gutaha muhakumbuye n'abari wanyu mu Rwanda bakumbuye. Ubutumwa rero nubwi wanyu ndetse n'abandi banyarwanda bari mu gihugu byansi mu gihugu cy'u Rwanda ariko batishimiye amatwarire ya FPR inkotanyi. So mu butandukane bwanyu kesa swa Hutu Tutsi n'ayandi mo kubatandukanye vule Rwandais, icingenzi nuko makagomba kubona ko mwase mufise arumwe, umwase mufise numwe. Rero nta mpamvu yuko mwakagomba kwiremamwo ibice kandi muri ko murahangana n'umwasi umwe. Mu biganiro biheze nabi babwiye nunda bisubiremwo kumbe murashobora kuba mufise byinshi mupfa, birashoboka, ariko mwakagomba kuraba yuko ivyo mupfa byoba bifise ampleur ingana niyibahuza. Ivyo bahuza nibaza ko ari byo bifise inguvu cyane gusumba ivyo muriko murapfa. Rero ni muvi buzi mu muji buntu mwereka makungu yuko mukeneye gutaha iwanyu. Uwo muhanganye ntabwo ari umuntu muto cyane gose, kuko imyaka yose amaze ku butegetsi ayimaze ari statut atwarirwa
n'ibihugu by'abazungu. Ariko kandi namwe nta nubwo muri abakihabwenge, ndahamya yuko muciye ubwenge cyane gose, abenshi muri ibyo bihugu by'abazungu. Simbona impamvu rero iyi myaka irinze igera aha hose mutarashobora kuba mwocengetera ngo muri abo bazungu namwe mubasabe ingufu. Intumbero yanje ya kino kiganiro ni yihe? Nkeneye ko vule Rwanda mwishira hamwe, bijya muri ko murapfa mubihagarike. D'abord ni mubihagarike. Ndabibutse ko mu kirundi wacu bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ndazi ko muri mwebwe harimo kwagirizanya bamwe n'abandi ko hari abajya amafaranga y'interano ziba zatanzwe kugira ngo mushobore kwishira hamwe ngo muje kubohoza u Rwanda, abandi mugapfa amasaxis. Nukuvuga ibintu muri ko murapfa, niyo mpamvu nabise kari no sense, ni bito cyane gusumba ibyo bahuza. Ni mubishire hasi ibyo muri ko murapfa, mushire ingufu hamwe, hama icingenzi murondere ingufu zivuye ahandi ziza kubashigikira. Akaruko shaka kumumva cyane gose, murondere ingufu ahandi ziza kubashigikira. Mwebwe ubwanyu ntabyo mwoshobora, niko kuri, ariko kandi ni mwebwe mugomba gufata iya mbere. Vule Rwanda ni mwebwe mugomba gufata iya mbere. Imyaka mumaze muri Congo, za Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Iburaya, Amerika n'ahandi irahagije. Harageze ko mu by'ukuri mvugo babandi mwikore mu kwaha, mwikuri caha kabisa. Ni muhaguruke, murafise imikangara. Ndazi ko no mu Rwanda hari ababashigikiye, n'inyuma y'u Rwanda niko kuko ni muhaguruke murase u Rwanda. Buriya hari ikintu ngiye kuvuga mushobora kwa mutazi. Mwari muzi yuko intambara ziri mu karere zikomeza guhabwa ingufu nuko mwebwe abanyarwanda mutari mu gihugu cyanyu? Bisinzi ko mubitahura. Izi ntambara ziri mu karere ndahamya yuko nka hamwe Vule Rwanda mwahunze kuva muri 1994 mwotahuka iwanyu mu Rwanda, intambara zocureha. Je vais vous expliquer pourquoi. Kiriya gihugu bariya ZFPR Inkotanyi zirimwo ntabwo ari igihugu cyabo, ni igihugu bambuye mwebwe, ni igihugu babasahuye. Rero FPR Inkotanyi bari kurondera uburyo Kivu bayigira agahugu ukabo. Kumbure baratinya ko mushobora kuzogira iki kuzokwiganzura mukagaruka mu gihugu cyanyu, maze bazobe bafise agahugu kabo ka Kivu. Yindi ntumbero naho nuko bakene ko Kivu bayigira agahugu canke bakabemeka ku Rwanda kugira Vule Rwanda babashire kure cyane n'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo ntimuze mworoherwe muramutse mufise imigambi yo kuja kubohoza igihugu cyanyu. So niyo mpamvu rero mugomba guprofita kano karyo, inyeshamba z'u Rwanda zitarashobora kubarikaniza ngo Kivu bayigire agahugu kigenga canke ngo bakomeke ku Rwanda. Nibamara kubikora uko ntabwo muzokorerwa cyane igihe muzobona ko hageze ko mwibohora. Igihe niki rero masheza mi Rwanda, igihe niki ni muhagurukana ingufu. Ndazi ko hari ibihugu byinshi bishobora kuba bibafata mu mugongo, bien sûr nka hamwe mwovyitura. Je le répète, hariho ibihugu byinshi byiteguye kuba bibafata mu mugongo kugira ngo mutahuke iwanyu, nka hamwe mwovyitura. Niyo mpamvu rero mugomba kugira iki, utangura isemo, mugire step ya mbere, step ya kabiri zoza iya mbere yaratanguye. Ndazi ko benshi aha muza kuntuka, abandi munyidogere ngo ndiko ndakokeza intambara ihibambewe. Jewe siniko ndakokeza intambara, kumbure ibimvuze wari we wese arashobora kuba iyo bibabwira, kubera yuko ni manuro gratuit, ni manuro zisanzwe kuko sanzwe manura abakongomani kandi sanzwe manura abarundi bene wacu. Rero mesheza mi Rwanda, abahutu abatutsi mwatishigizanyu muri 1994, ndumva kabisa yuko iyi ariyo mpanuro batekerera. Hariho ibihugu tikitiki biteguriye kubafata mu mugongo. Akanda gasubiyemo mugabo ni mu gihe muzovyegera mukabasaba iyo appui, mukabasaba iyo support. Kandi no kubasaba iyo support bisaba ko mwebwe mugaragaza ubushake, mugakora mugatera intambuko ya mbere
niko kugaragaza ubushake hama mukazokwitura ivyo bindi bihugu kumbure ndahamya yuko bizogira iki bizobafasha. So reka rero twibandanirize inkuru yacu mu mbabarire ndabona umenga ikiganiro kiraza kuba kirekire ariko nta kundi. Reka mvuge mu ncamake ku munsi w'ejo muri Makobora harabaye intambara itari yoroshe. Ni ambuscade yatizwe inyeshamba z'u Rwanda bari bafise convoi y'imodoka 12 hama bageze Makobora zitandatu zimaze kurengana aba Wazalendo na FARDC baca batiga ambuscade nukuvuga baca batangura kuzirasa. Nta modoka nimwe yahiye, zitandatu zari zamaze kurengana, izari zasigaye nizo zaci zisubira inyuma mugabo abarimwo baca barakoroka bababurasane kabisa bikomeye hamwe n'izinyeshamba. Ndabibutse ko hano muri Makobora hari hasanzwe hari n'ibindi birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda byahinjiye mu ndwi iheze, aho bari bahakuye aba Wazalendo maze nabo baca baza kwintervena iraba kabisa intambara itoroshe hajya muri Makobora. N'intambara yabaye igiteye urujijo aho bari ko bafata amafoto y'abagwe ku mirongo y'urugamba n'ibigwanisho byafashwe, inyeshamba zikabesha ko abagwe ku mirongo y'urugamba ari aba Wazalendo ndetse n'ibigwanisho byafashwe ari by'aba Wazalendo. So ubwo rero wari muri group muri chaîne yacu ya WhatsApp ngo mashire amafoto, ndaza gushira na link ya chaîne ya WhatsApp muri commentaire ya mbere. Ubwo nza gushira amafoto wowe ubwawe uraza kwibwira ati abana na ba M23 canke n'aba Wazalendo. Kimwe gusa nababwira nuko abenshi mu bagwe ku mirongo y'urugamba bagaragara bari bambaye ama gilet anti-bar, bari bambaye ama casque. Ubwo sinzi rero ko aba Wazalendo bamaze gutera imbere gushaka kuri yo level, ariko kandi ikigaragara nuko hariho abagwe ku mirongo y'urugamba batari bake. Sinjeje kuvuga ko aba Wazalendo canke aba M23, ariko wowe udukurikirana uraza kubona amafoto muri chaîne ya WhatsApp yacu. Ubwo uca wibwira uti aba ni banaka canke nibabona inkoho zashoboye kwafatirwa, wowe nyene uca wibwira uti ni bakanaka. Aha muri Uvira kuva saa 2 intambara mu by'ukuri zakomeye, ariko ndabutse yuko izi ntambara zabaye hano muri Uvira nuvuga ko ari suite ya ambuscade yabaye ejo, kuko inyuma y'aho Wazalendo bateze ambuscade bakikinyesha mbasari nke baciye batangaza ko n'ibyabashobokera ko uyu munsi baza kuba bari muri Uvira. Kandi niko byabaye uyu munsi batanguje intambara saa 2:30 muri Uvira mba nihenze. Intambara zitoroshe aho ubusanamu buri ko bacicikana buri ko bwerekana inyeshamba z'u Rwanda ziko zirayabangira ingata, aho bita kwibarabara bise ngo mwami. Hariho amasanamu yagaragaye, hariho n'ubundi busanamu butandukanye buri ko bwerekana inyeshamba zisa n'iziriko ziregera inyuma. Ku makuru dufise nuko Wazalendo bari amakuru meruka kuronka nuko bari bageze ku kiraro c'Imurongwe kabisa, no bari bageze bariko bararasana n'izinyeshamba z'u Rwanda. Ubwo rero murumva yuko aba Wazalendo bakenyeye. Ariko ikindi kintu ngiye kuvuga ni giki, amfatiye ku butumwa buri ko ravarya ku mirongo y'urugamba, birashoboka ko imbwa yoba iri kirafatwa amaboko. Imbwa birashoboka ko yoba iri kirafatwa amaboko kuko ngo grâce ya appui y'igisirikare ca Amerika kiri hajya hafi igisagara ca Uvira, ntabwo inyeshamba z'u Rwanda ziko zirashobora kuduza amadrone kumwe bari bamaze insi babigira. Niyo mpamvu kumbure aba Wazalendo bariko barihwabira bimwe bibi zino nyeshamba z'u Rwanda mu buce butandukanye. Hano bamenyesha ko na ca gitigiri c'inyeshamba nyinshi zaduga mu misozi ya Uvira bari bagamije kuja kwihuza na bene wabo babatwigwaneho na Red Tabara, mugabo ntabwo bariko baragira amahigwe kabisa. Bariko bagwa mu mitego itandukanye y'aba Wazalendo na FARDC hajya mu misozi hanamiye Uvira, ndetse kandi na Sukoyi ndetse n'amadone ya FARDC navyo nyine biriko birabakorera ko akazi mu buryo novuga ko butoroshe. Ntabwo mu by'ukuri bariko baroroherwa, baduze hari ahantu bishimirije ikirere kubera ko ariho bagikontrola. Mugabo amagingo atuvugana amakuru dufise aravuga ko batagifise controle y'ikirere nkuko bari bayisanganye. Ubwo rero murumva ko batariko baroroherwa. Ku rundi ruhande twabonye amadeclaration cyangwa se byifuzo by'inyeshamba aho byavuze ko byanka byakunda itariki imwe y'ukwezi
kwa mbere 2026 inyeshamba ngo zizohimbariza umunsi mukuru w'ubunane mu gisagara ca Baraka. Baraka nico gisagara inyeshamba z'u Rwanda zifuza kuzoriramwo ubunane. Sinzi ko Wazalendo na FARDC bazobaha aya mahigwe yuko bazoshobora guhimbariza ubunane muri kirya gisagara ca Baraka, kuko tuko turabona Wazalendo na FARDC bashoboye kabisa gusubira kugira iki kwiyambika mutamana. Ariko ku rundi ruhande umuwazalendo twagana yavuga ati nka hamwe abashefu bacu b'aba FARDC batosubira kugugwa ngo batange ibisagara, mu by'ukuri turabona yuko ahubwo na plene yose ico gihe tuzoba twamaze kuyibirukanamwo, kuko ngo turamaze kubona nta nguvu bafise n'iziki nizuko bahenda abashefu bacu maze bagaca bagira iki babahereza bino bisagara intambara zidashoboye kuba. Reka rero ndangirize ngaha, ndagushimire wowe ubanye nanje muri kino kiganiro. Kumbure turashobora kongera mu bindi biganiro byo hanyuma, bidakunze tuzosubira mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Nimugire aho mubahwe. Ciao ciao.